Nzi ko rasanzwe bafite iyo programa canke urafise iki baca bashaka gutwara ibintu vy'iwacu twari dutanguye gukora nabo bashinga ikindi kintu citwa ngo Burundi Got Talent nk'umukozi wa Niko TV we yisiguye aravuga uko bimeze kandi turamutahura hama tumaze kuvugana nawe turavugana turi kumwe na OPG tufundika yuko conference idasubira kubandanya mu nyuma duca twicara hamwe tukavugana neza uko bigiye kugenda kandi iyi evenement idasubira kubandanya mpaka tubanze dutunganye iki kibazo kiri hagati ya twebwe nabo. Conference batubwiye yuko ngo nuvuga ujya mu presenter wa Niko TV yavuze yuko ngo wewe ngo nta kibazo afise ariko ngo aba boss ngo bazovyivuganira bisigura yuko wewe na boss wa Niko TV ngo arivye mugiye kuvugana. Gusa cyo tubamenyesha yabajewe yaba team yanje twese turashavuye kubona umuntu yashoboye guhonyanga projet idasanzwe turiko turategura ya Burundi Got Talent. Hagati y'umwumvikano n'urubanza nikiye mushira imbere. Abakunzi ba Bujahit TV nkuko mutubona turi kumwe na Sherife biboneka yuko hari habaye impari ngagatoyi ivyerekeye izina rya Burundi Got Talent marabera biri bose byose mbizi bagize ikibazo kugerekeye iryo zina ariko rero twashimye ko twovugana na Sherife nyene. Ego ni sawa murakomeye nari ndabaramukije amahoro cyane turashima amahoro. Sherife twabonye uje n'igipolisi ufise agashavu katari gake biboneka ko hari ikintu cyaca kubabaje nko bariko barakurikirana imbonesha kure kuri uyu munota ni yihe ngorane ngo bahuye nayo gushikaho uza witwaje polisi. Bon ingorane yabaye no kuvuga yuko twebwe dufise evenement turiko turategura yitwa Burundi Got Talent ni evenement tumazemo igihe kitari gito kandi maze no kudutwara n'uburyo atari buke. Bon twariko dufise team turiko turabikorana tumara igihe turiko turabitegura ariko rero ikibazo cagiye kuba hari abandi bantu babibonye baca sinzi ko rasanzwe bafite iyo programa canke urafise iki baca bashaka gutwara ibintu vy'iwacu twari dutanguye gukora nabo bashinga ikindi kintu citwa ngo Burundi Got Talent ariko kidahuye na kimwe c'iwacu mugabo izina rya ndi nyene ivyo twarabibonye ubwa mbere mugabo ntitwashotse tubihagarako cyane kubera ko umwe wese arafise gahunda yo gushinga uko avyumvira ikintu ariko icagiye kutubabaza mu nyuma nuko bafashe amalogo twakoze kubw'iyo evenement twabiriya kuya mu nyuma baca barayazana bayashira kuri page yabo ya Facebook bace bafata bakurako amazina yiwanje n'amazina ya team iyo Burundi Got Talent bamaze kubikurako baca barapostinga ataruhusha rw'iwanje bafise tutarinze kuvugana ikintu na kimwe. Hama ngerageje gusubira inyuma gatonya narabonye inimero ntazi nimero yo hanze yanyandikiye imbaza ko je no narakoze ijya logo yidondora avuga yuko ngo yitwa Niko bije uwo Niko ntawe nzi nuko mvuga yuko namubonye uko numva Niko arambwira ngo nitwa Niko Junior ngo ngomba ijya logo yiwawe. Bon kubera ko nari mu kazi sinashose ndamwishurwa nyene ariko mu nyuma naramwishuye ndamubwira yuko bidashoboka kandi dufise evenement turiko turayitegurira kandi tuzoyikoresha bidashoboka mugabo maze kumwishura canza kuhomaka nsanga yuko yamaze gushirako logo yamaze kubihindura ibyo byose abashaka kubiraba barashaka kuja kuri iyo ntuze yayiyo bakaraba iyo Niko TV bakaraba ariko nsanga yakuye ko ibintu byose we yishire ko ibintu vyiwe ngo byabaye sponsorized na Niko TV. Ivyo rero turavye akuye umuntu aba yarabize kugira ngo akore ico kintu umuntu akaraba inguvu aba yakoresheje hamugacona umuntu utazi ashoboye kuja guhonyanga ivyo wakoze ivyo bintu byashoboye kutubabaza ku buryo twaciye dushobora kuja kwitwara kugira ngo baze badutunganirize hama niho mwaciye mubona rero baciye bahagarika bijya bine ijya conference yari kwiraba ni nk'umuntu acayibaza ikibazo mbega niye numero kumbe nikiye kintu mwafashe nikiye mwashinze ubwa nyuma.
ibyo twashoboye kuvugana ko nabo n'ugushika ubu ntibarabikurikiza nk'uko twabivuganye. Nk'ubu twarindiriye ko mwene ubiserukira aza kugira icyo avuze imbere yacu kugira ngo atwemerere neza ibyo twavuganye imbere y'abantu bose kugira ngo bose bumve ukuntu byagenze, ariko gushika ubu ntawe turaronka. Uno munsi habaye imvururu mbere biraboneka ko muba mwavuganye, ariko uravuga uti hari ivyo muba mwumvikanye nko kubatashoboye kugira ibakwe yo kumva ivyo mwariko mwumvikanira, cyane cyane ko mwari mu gacere n'abanyeshuri makuru tutashobora gushikaho muri muba mwumvikanye ibiki bikorohereza ku ruhande rwawe. Ivyo waje wateguye woba wabishitseko canke bakurenganije? Bon, bikiba bagerageje kudukalma kugira ngo tuvugane, kugira ngo tuvugane mwibanga, ntibirinde kuja hejuru, ntibirinde kuba ibintu birebire, ariko bon turabemerera turavugana, kubera ko nk'umukozi wa Niko TV we yisiguye aravuga uko bimeze kandi turamutahura. Hama tumaze kuvugana nawe turavugana turi kumwe na OPG, tufundika yuko conference idasubira kubandanya, mu nyuma duca twicara hamwe tukavugana neza uko bigiye kugenda, kandi iyi evenement idasubira kubandanya mpaka tubanze dutunganye iki kibazo kiri hagati ya twebwe nabo. Ariko tumaze kuva imbere ya OPG tukagenda, nukuvuga yuko baci babandanya conference. Bamaze kuyibandanya nukuvuga ibyo twavuganye deja baci basura kandi barabivyora, ntibasuye kubikurikiza nkuko twari twabivuganye. Rero ico ni kosa bongeye gukora tutigeze dushima na gatonya. Tugerageje kubabaza muri conference batubwiye yuko ngo nuvuga ujya mu presenter wa Niko TV yavuze yuko ngo wewe ngo nta kibazo afise, ariko ngo aba boss ngo bazovyivuganira, bisigura yuko wewe na boss wa Niko TV ngo arivye mugiye kuvugana. We niko yatubwiye ati twebwe tugende umukozi bambwira kora bino bintu, ati mba nibaza ko byose boss yabitunganije, sivyo twagerageje kumutahura, ariko namubwiye nti burya nubwo bigenda uko iyo habaye ibintu by'amanyanga twe dufata umuntu ari kuri terrain, boss ntawe tuwuzi, ni umuzi, nimba yaragushize ngaha ni umuserukizi wiwe dufata wewe, ariko we yagerageje gusaba imbabazi avuga ati je n'ukuri sinshobora kumenya ibyo boss aba yagi, nanje mbona mbwira ngo genda ukore. Mu nyuma niho twaciye duhereza tuvugana yuko tugiye kwicara kugira ngo ico kibazo tugitunganye tugikure mu nzira, kandi ni iyo conference dasura kubandanya, baca barabandanya kandi basura kandi gukora kuvyerekeye iyo Burundi's Got Talent. Mu kurangiza akabazo kamwe numva no kubaza, woba witeguriye kuvugana no mu boss wa Niko TV kugira iki kibazo mu gihe vyoba bidakunze ko itorerwa inyishu ngaha imu maso y'umukozi wiwe, ko ubwiwe wovugana na boss wiwe, na cyane cyane ko wemeza ko warabonye nimero yo hanze yakwandikiye kubaza ivyorogo? Kumbe ugira ko kumbe n'igiki wo cija gukora mu gihe ivyo wabasavye batabishize ku nuvuga mu ntumbero? Nuvuga nti musanzwe nkuko no bashikiriza, jewe si je fata decision DJ nyene, turi kumwe na team. Nukuvuga ikigiye kuzokogwa canke ku ico tuzokora, twicara hamwe na team tukaraba ibyabaye byose tukanaliza hama mu nyuma tugafata decision as a team. Kubw'ivyo mvuze ndi jenyene ngaha no bambeshe, nico gituma no babwira yuko tumaze gufundika tumaze kuja hamwe tugafundika ico tugiye gukora, nibaza ko twokimenyesha tukavuga tuti bigiye kugenda uku nuku. Gusa ico tubamenyesha yaba jewe yaba team yanje, twese turashavuye kubona umuntu yashoboye guhonyanga projet idasanzwe turiko turategura ya Burundi's Got Talent. Yes. Bon, iyo abantu baganiriye bose barahuza, sivyo? Twe dufite ibyo dusaba, ibyo tuzomubwira, ibyo tuzokumvikira hamwe n'abantu bo muri komite turi kumwe tukabimusaba akabikurikiza, nta kibuza tuzokumvikana. Hagati y'umwumvikano n'urubanza ni kiye mushira imbere? Umwumvikano d'abord. Sheriff, reka tubashimire, duhabe turondera uwo
yundi mwakosanzwe korera niko TV tumve ukuri nawe ico avuga kuri iki kintu cabereye hano. D'accord. murakoze cyane Sheriff. Yego namwe murakoze. Yes. Guys bakunzi ba Bujahit TV nkuko mama tubibabwira twari muri conference de presse mu byerekeye Burundi Gold Talent byateganyijwe na Niko TV ariko mwabonye ko habaye habonetse impari kumbure babitwemere ko bagiye kuvugana nabo tuzosubira rero inshallah imari bikunze ntibagire kugira subscribe on the mic ya Benny on camera CK professional.